morning everyone ku bakunzi ba Burundi Cryptocurrency Tips. Nabaye mwaramutse mu wese aherereye aho mu Burundi mu Rwanda bisanzwe muri kumwe na CEO wa Burundi Cryptocurrency Tips bisanzwe. Rero ni update nshasha yo muri pause itegerezwa gukora itegerezwa gucekinga kuba uri eligible. Murabizi ko ubuheruka twakoze checking gatrako turi eligible muri airdrop. N'ubu pause yashizemo task yo gukora eligibility ku Barundi Telegram ntirikira functiona neza ntikirakora, ariko kugira ikore uraca kuri Play Store uteresharije ino app ino VPN ya Tenda VPN urangije uyiconnecting ibaye connected. Urabona kano gafunguruzo ino hejuru nikamaza bakuzamo urahita uja muri Telegram yawe ikitangura gukora neza cyane. Okay, none iyo activity check ikora gute? Tubikora gute? Turaja muri Telegram yacu nk'ibisanzwe, twinjire muri pause. Turaja muri Telegram nk'ibisanzwe. Ngira murabona ko ndi muri pause community, murabona itangazo batanze ngo pause one last light, the final mandatory check is live. Only those who finish it will stay in. Bana ko ari gisabwa kugira ube wemerewe ko ari ababikoze gusa bazoba bari eligible. Iri tangazo rero riraba buri umwe wese akora mining ya pause. Rero nk'ibisanzwe uca kuri kano kaninki batanze uciye muri community yabo ngaha kuri pause web, urangije ufyonde kuri open. Nimba warakonekitinze wallet, warakonekitinze Telegram yawe, warakoze eligibility check ya mbere niyi utegerezwa kuyikora. Rero urasonda ngaha kuri verify yourself nkuko mwayikoze bwa mbere. Muri ibi urahitamo kimwe ukoresha. Warakonekitinze Phantom wallet urafyonda kuri Phantom wallet, nimba warakonekitinze Ton wallet, ariko reka dukoreshe pause Telegram. Wowe urahitamo icyo ushaka ariko kugeza muri airdrop yake. Urangije uraza ngaha muri continue in website kugira tubikore. Urahitamo Chrome canke imwe muri izo ukoresha, ino browser ukoresha, ariko je ndahitamo Chrome ndayifyondako. Urabona ko bihita binjana muri house. Ugeze ngaha kuri home screen uraza ino hejuru, hano hari uturongo dutatu uhafyonde, hanyuma uze ngaha kuri crime uhafyonde. Nkuko twari twakoze eligibility ya mbere nibwo dukora n'iyi eligibility ya kabiri. Uraza ufyonde ngaha kuri activity check, karindira bikuguruka. Kumbere n'ikibazo ca network. Ngira ngo murabibona ko hamaze gufunguka. Umaze gufyonda ngaha kuri activity check haca haza kano ka capture. Baba bashaka nyine kuverifyinga ko utari robo. Urafyonda ngaha muri runo ruziga, ngaha muri kano ka kare, muri kano ga kwadrat, karindira. Urabona ko biriko birakogwa, hanyuma ukaraba ivyo baguhitsemo gukora. Ndibaza muramenyere gukora capture, nkabansavye kuraba recycle, ndazihitamwo. Ndangije nkafyonda kuri verify. Urabona ko ihise ivivuka tayari
task bashaka nkaba ndayirangije. Rero ibi birasabwa ko ubikora nimba ukora mining ya pause, utegerezwa kubikora kugira ngo ube eligible kuri airdrop. Muribuka ko twari twakoze eligibility ya mbere, n'ubu turiko turakora eligibility ya kabiri. Nkuko mwabibonye mu itangazo batanze muri Telegram yabo, bavuze ko ari gisabwa kubikora. Rero mubandanye mubikora. Ciao ciao, amahirwe n'imigisha. Mbibutsa gukora subscribe kuri ino channel yacu ya Burundi Cryptocurrencies Tips. Uwiteka abandanye abarinda. Ciao.